horana umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Inazwa mukama. Intanguro y'inkuru nziza ya Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko vyanditswe n'umuhanuzi Izaya ngo raba ndungitse intumwa yanje imbere yawe ngo ategure inzira yawe. Ijwi ry'uwuhogora mu gahinga riti tegura inzira y'umukama ringaniza inzira ziwe. Nawe Yohani Batista yari mu gahinga amenyesha ibatisimu yuko isubirako ngo ibicumuro birekugwe. Yirukirwa n'igihugu cose c'Ubuyudeha n'ababa i Yerusalemu bose bakemera ibicumuro vyabo kandi bakabatizwa nawe mu mazi ya Yordani. Yohani yari yambaye impuzu y'ubwoya bw'ingamiya maze akayikenyeza umukanda w'urusato. Yaratunzwe no kurya inzige kumwe n'ubuki bwo mw'ishamba kandi yarigisha ati uwuje mu nyuma zanje arandusha ububasha mbere sinkwiye no gupfundurira imizana y'inkweto ziwe. Jewe nabatije mu mazi gusa ariko we azobabatiza muri mutima mweranda. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikana aya majambo y'Imana akanya gato dushikirijwe kuri uyu munsi w'umukamugira kabiri mu misi y'Imana yo muri iki gihe ceranda c'ubushikiro. Ubushikiro musanzwe muzi yuko bufise mugira nti indwi zine duheza tukaronka akaryo ko kuzirikana ingene natwe two kwitegura. Muvise ingene ijambo ry'Imana ritanguye kudutera akamo gakomeye kagira iti tegura inzira y'umukama mu kwigaya ngo mu kwakira ibatisimu. Tubise ingene Yohani Batista yabigenza mu gutegura inzira y'umukama ngo kwigaya ukwakira ibatisimu y'ukwigaya. Mbere akanabitangamo akarorero bakatubwira ngo ingene yaratunzwe n'ivyo yafungura ivyo yambara. Ibi vyose no kugira ngo twumve tuti ukwakira umukama neza birafise aho bihera, birafise naho bibandaniriza. Dufatiye kuri iri jambo ryo gutegura, mwumvise n'ingene rigaruka mbere mu gisomwa ca mbere rikagira riti ijwi rivugira mu gahinga ngo muharurire Imana yacu inzira igororotse mw'idonzi, umubande wose ufurigwe, umusozi n'umutumba wose uringanizwe, naho ngo haduga nk'uruti rw'icumu haringanizwe, ngo niho uburinahazwa bw'umukama buzokwibonekeza. Tugire Kristo. Haroca yibaza ati umukama ashaka yuko tukora ya mabarabara yo ngahe Bujumbura yuzuyemwo ibinogo, iyo misozi nayo nyene tuyisene hose hasigare nko kumenga harashashe. Mu bisanzwe umuhanuzi avuze imvugo bene iyi ni imvugo nshushanyo yukugira ati ivyo bidunduye mu mitima yanyu, ivyo bishinze nk'uruti rw'icumu, muheze mu bisene hasubire kumera neza. Ivyo navyo murabizi, bimwe byo kwishira hejuru, bimwe dutuma umenga turi hejuru ariko tudafise aho dushingiye. Ati binogo navyo bifurigwe. Aho murumva ico umukama ashaka kuvuga ni ya madefo, hamwe ukamenga n'ama excès, ahandi naho n'amadefo. Ivyo muravyumva? Bimwe vy'indenzarugero tubamo bikadutuma duhusha inzira y'Imana. Bimwe byose navyo bindi kandi usanga tutitabira, tutabamo, naho nyene tugakoroka nk'abari mu kinogo ntitube mu ntumbero y'umukama. Ukumva umenga Imana iriko iratwigisha iti mu bisanzwe ahanyegeje uburinahazwa bw'Imana c'est dans l'équilibre. Ni ukuvuga ahantu reka nitize imvugo y'ibiharuro byo muri secondaire. Muribuka ingene bacapura wa murongo w'ibiharuro R plus ko sindabicuritse
na R moins. Murabibona? Mugabo hari ahantu baca bacapura 0 hagati na hagati. Ahari ubu ntazo bw'Imana nawe. Bimwe byakwegera mu bwishime, ibindi byakwegera mu kwihambuka utariko, mu bindi bintu byose bize biraza birondera kwegeranira dans l'équilibre. Ni Imana ngo niho muzobona ubu nahazwa bw'Imana. Kutemera kuba mu bintu ndenza rugero ugasanga umenga ntukiri kumwe n'Imana. Kutemera kandi kuba no mu bintu bigutuma umenga uracokeye kure y'icyo utegerezwa kuba. Umenga uribiye gasubira ukigurira ingene wiburuka ukagaruka mu nzira y'Imana, mu madefo y'ibindi bintu by'ingeso mbi zituhamba munsi y'iteka ry'ibatisimu twaronse. Wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza, duga ku musozi muremure. Wowe uzaniye Yerusalemu inkuru nziza, shirijwe hejuru cyane. Mwumvise cya gikorwa cya Radio Maria, semerera tanga ijambo ku bantu bose kugira ngo umuntu wese ashobore guhura n'ijambo rimugenewe ryo gutegura. Gubwira ibisagara bya Yuduti, ngiyi Imana yanyu, nguyu Umukama Imana yanyu, azuzanana n'ububasha ukuboko kwiwe kuzomugarurira byose. Kandi inkurikizi yiwe yitangiye imbere, azoragira ubusho bwiwe nk'umwungere, azoterura inyagazi mu maboko yiwe, ayitware kugikiriza. Intama zonsa nazo azozibungabunga. Ingene umuzo w'Umukama uzanana mu bukiriro butwitwararika. Ubukiriro bw'Imana buzana n'ingene natwe twitwararika ubuzima. Umuntu azi kwitwararika na cyane cyane ubuzima, aho umenga burarushe, burababara, umenga buragabanutse, ako akitanga kugira ngo abugwize, abuteze imbere, abari mu ntumbero y'Umukama ngo amanuka uburenazwa bwiwe bukaba ubukorera ubuzima mu bantu. Aha twumva afatiye imvugo shushanyo ngo intama ngo azoterura inyagazi mu maboko yiwe. Inyagazi c'est la vulnérabilité. Abantu bose b'amagara make, akagazi n'akantu katishoboreye, ngo intama zonsa nazo azozibungabunga. Hari n'indi mvugo yuko uko konsa no kuvuga abantu bonsa iciza, kuko hariho abonsa ayarura. Hamuhamagara umuntu ngo nagupange, ugira umwonsi ibiki. Ni nk'ukonsa umuntu ngo mumuteragiramwo ibintu. Umuvyeyi yaronse umwana ko bariko aramuha amata meza, akuramo amantikoro, akuramo immunité, akuramo ibintu bimufasha gukomera mu buzima. Ubwo weho mu kwitegurira Umukama urumva ibyo uteragira mu bandi, nibwo buryo bwo kwitegura neza. Uwinjira muri iyo ntumbero ariteguriye gusanganira Umukama n'ahazogaruka muri nahazwa. Ariko hatubise yuko harimo n'igikorwa ngo cyo kwihinyanyura twebwe nyene, tukikuramwo amahinyo ashobora gutuma Umukama aje agasanga ntasanganywe natwe. Nabyo twumva na Yohani yashimikiye ko iryo jambo ryo gukura amahinyo n'ibyo byose bitagorotse imbere y'Imana niryo umutumwa Petero yagarutse ko cyane, kugira ngo Umukama yisange muri twebwe. Bica bisaba kandi kurihuza n'irindi jambo twumvise Yohana ashikiriza mu gutegura abantu bo mu gihe ciwe, ngo akabaha ibatisimu yo kwigaya. Twebwe twaramaze kuronka ibatisimu y'Umukama, ariko ni ibatisimu idusaba kwama turiko turigaya, kuko turacara abantu bari ku rugendo bashobora gusanga hari ibyo bazimiriyemwo, batsitayemwo. Ukwigaya rero nakujya twigisha muri Radio Maria, kuko murazi yuko mbere mu muhamagaro wa mbere wa Radio Maria no kumenyesha inkuru nziza iguma ivyara ukwigaya muri twebwe. Tugere Kristo. Ukwigaya nk'uko duhora tukuzirikana turimo imice ibiri.
hariho ariko kandi tuvuga kandi ngo guhinduka, kwisubirako ni ijambo tuzirikana cyane mu ikarema, eka no mu bushikiro turarigarukako kugira ngo bidufashe kwitegurira uyaje kuducungura no kumwitegurira mu gihe ashobora kugaruka muri nahazwa bwiwe aje kudutora, aha ashobora kuza wenyine agarutse mu nahazwa cyangwa akagaruka kuza araza gutora umwe wese ku munsi wiwe wo gusoza ubuzima bwa hano ku isi. Ukwigaya rero, hariho kwigaya kumwe umuntu agira ati ndavavanuye koko n'ibintu byose byatuma mbaho umenga ndiko mbaho nk'umuntu atemera ko Imana iriho mu buzima bwiwe. La conversion première imwe yahamubwira uti ndumva ko nahuye n'umukama, ukamuhitamo ukamugira umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukaza uramwisunga mu bintu byose bigenga ubuzima bwawe. Ariko ivyo haragera igihe rero bitegerezwa kumenyerezwa mu guhitamo kwa misi yose, kuko burya ubuzima bw'umuntu urashobora gufata iyo ngingo ku munsi munaka, ariko iminsi yimirije ikazana ibindi, ukamenga iyo ngingo wigeze gufata ntabanduka, utegerezwa kuza urayitwara muri za ngingo za buri munsi, kugira ngo kujya washinze umushinge w'ubuzima bushasha urakeneye ro kubaka inzu y'ubuzima bushasha. Umuntu nawe inzu ntayubaka umunsi umwe, agenda arashira ko gato gato. Ni hajya kandi tuvuga ngo guteza imbere ubuzima bwacu. Hariho rero guhinduka kuza kuratuma uvoma inguvu muri uko guhinduka kumwe kwa mbere zo kubandanya uteza imbere icyo Imana yatanguye. Baramwumva iryo jambo baribwira abasasedote bako barabatira ngo Imana ngo niyuhire icyo yatanguye muri wowe. Hariho uguhinduka, ukwisubirako, ukwihana gusa n'ukuza gutuma Imana yuhira icyo yatanguye gukora wa munsi uyigomwa ukayihitamwo nk'ishingiro n'ingingo ngenderwa ko y'ubuzima bwawe. Nta wigera arahinduka rimwe ngo arahejeje. Iki gihe cy'ubushikiro kiradutumira rero gusubira kugorora inzira y'umukama muri uko guhinduka kwa misi yose, kugira ngo n'ubundi dushobore kubandanya dukuza igikorwa cy'Imana, Imana yatanguye muri twebwe gushika kize gishikire umwaka kawuri nazwa bw'Imana mu ijuru. Amen.